ibintu abavyeyi b'abarundi bakunze kuvuga. Wesha, wibuke ko ari je nakuvyaye. Nsubiramwo ndakumena umutwe. Murabona. Anikayo menyosha yanikire. Ntubona ko izuba ryarenze kandi aje no yahongora. Genda sha ni watebayo abari icurara. Yo mparure rimwe wanyitse. Birato nk'abagoronome. Ribi ryambere ariyo byanyuma. Ndagutahura neza, ndagutahura kabisa. Se wa Makariyo yaguriye Makariyo ikinga shasha, na ukeneye ikinga rishasha. Ushaka ibirato, umupira, ikareso na korogate. Ufisa nga? Wubahe mukugwawe kuko yagutanze kubona izuba. Rira, urira amaraso. Ngizi ni 1:55. Saa 2 uzoburi ngaha. Isaha 2 uzoburi ngaha mu nzu. Papa ngiye ku munsi mukuru, iminota 5 ntikwiye, ni mike cyane ku munsi yo kugira ku munsi mukuru. Umunsi mukuru ndawugize umunsi muto. Saa 2 uzoburi ngaha. Isaha 2 zitarenga ko n'umusegonda uyu uzoburi ngaha. Mana, ndagusavye mfashe sinicumira. Amen. Ariko aba bana barumva cyane. Hemwe. Uyu ninde yakoze ibi? Aze ngaha ubu nyene kandi azazananye inkoni. Abana bubu ntandero mufise kabisa. Ariko uraze ukuntu watugoye. None ubu wakuze wigira umuti wamenyo wigira korogate kabisa. Ariko mwibaze yuko mahera ava mu biti cyane, mwibaze ko rero tugenda twamura mu biti gusa yuko atari dukorera. Y'amasaha ni wayogeje? Okay. Cukubura ukoropa inzu hama tuja kurima no gusenya. Aro. Oya sha wa mhungu wanje yarataye ntandera gifise ibishatsi yarakujije ngo numurastamani urumva kare aro sha reka wa mukobwa wanje yarananiye naraheberanye aho we wumva burakwiye cyane ubwo rutwe rwaguzuyemwe amazi gusa niyajegera